Yesu ashimwe bene data bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose ku mubumbe w'isi. Ndagira ngo ndabahe ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Turagira ngo ibi biganiro mushobore kubikurikirana muri audio, kuri WhatsApp, mwongere kandi mubikurikirane kuri Bamaso TV, kuri YouTube. Ndabahaye ikaze rero, ndagira ngo uyu munsi tuganire intumbero y'ubutumwa bwiza tugiye kuganira. Iravuga ngo akamaro k'umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Turagira ngo uyu munsi dusubize ibisubizo ku bantu benshi batubajije ibibazo babajije bijanye n'ibyo gusangira kwera kw'abana b'Imana. Abana b'Imana birashakirwa yuko bagomba guhora basangira vuba na vuba kugira ngo bahore bibuka umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Igituma Yesu Kristo yaravuze ati murahora mubikora gutya kugira ngo munyibuke. Tugiye kuraba nizihe mpamvu zatumye Yesu Kristo atavuze ko bagomba kubikora rimwe hanyuma ngo babe bahagije, canke ngo babikore rimwe gusa, ariko yavuze ngo murahora mubikora gutya, murahora mubikora kugira ngo munyibuke. Imana ishimwe cane. None rero mwene data, tugiye gukurikirana akamaro ko kwabira umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Reka imbere ya byose tubanze dusaba amaraso ya Yesu Kristo atwoze atwuhagire. Data, mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe, ndaciye bugufi imbere zawe mwami, nsengera ubutumwa bwiza, mbanje kwisabira nisabira kozwa no kwezwa no gutunganywa. Amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana mboneke ko data imbabazi zawe zibe kuri jewe. Ndasengera abera bose bagiye gukurikirana ijambo ryawe, ubongere mpwemu yera, ubongere gusobanukirwa no gutahura. Haleluya, ndabigushimiye nkenguruka nubishimigwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Akamaro ko kwabira umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo nakahe? Iki kibazo kigira ngo gisobanurwe. Ndagira ngo dusubize bene data babajije. Barabajije bati none abemerewe gusangira ni bande? Abemerewe gusangiza ni bande? Ni bande bemerewe kubikora? Bene data, nimwibaze ico kibazo. Abantu benshi barazibira bavuga ngo ubwami bw'ijuru n'ubwacu, ngo ni twebwe twenyene. Kuvuga ko ari ubwabo ibyo ntibyari bibi, ariko kuvuga ko ari ubwabo bonyene ntabwo ari ico Yesu Kristo yabatumye. Yesu Kristo yabatumye ati nimugende muje mu mihingo yose, muje mu mfuruka zine z'isi zose iyo ziva zikagera. Abazokwemera bose mubabatize, abazokwemera bose mubahe ibyo nabahaye, ngo mubahe mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. None rero igituma dusangira, tugiye kuganira aya majambo y'Imana atubwira ngo akamaro ko gutuma dusangira. Haleluya. Ndagira ngo mbibutse intumbero ya byose yatumye ishengero rya Kristo rishiraho gusangira. Ntabwo ari bo babyishiriyeho, ariko byashizweho na Yesu Kristo. Yesu Kristo jambo w'Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo hari ijambo Yesu yavuze igihe yari agomba gusangira n'abigishwa biwe. Yabanje kubabwira amajambo meza cyane. Arababwira ngo icipfuzo nipfuje cyane gusangira namwe iby'Ipasika ntarababazwa. Haleluya. Gusangira namwe iby'Ipasika ntarababazwa. Yesu Kristo yipfuje gusangira n'abigishwa biwe atarababazwa. Turagira ngo rero kuraba ico cipfuzo Yesu yari afise cari kiri mu muremyi w'ijuru n'isi kuva isi n'ijuru bitararemwa, yuko Imana
izoza gusangira n'abantu ku isi ku mugaragaro, bakabyagira ku meza y'umwami wacu, maze akamanyagura umukate akaba hano no ku muzabibu, maze bakarya umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Byari mu cyifuzo cy'umwami wacu Yesu Kristo yuko Yesu yagomba gusangira n'abigishwa biwe. Imbere yuko dusoma ayo majambo, ndagira ngo mbasobanurire, hanyuma tuje twinjira mu byanditswe byera. Amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo niyo yatumye Satani akorogwa mwijuru. Amaraso ya Yesu Kristo, ngo bamuneshesheje amaraso ya Yesu Kristo. Ibyo byose turaje tubirabe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ikindi turi burabire hamwe, amaraso ya Yesu Kristo yatumye urupfu ruhunga Abisirayeli bari mu Egiputa. Haleluya, Abisirayeli bamaze kumijagira amaraso y'umwagazi w'intama ku bishimajyango, byatumye umuranduzi amaze kubona ayo maraso ku nzugi yaraharengana, urupfu rurabasimbuka. Haleluya, ndagira ngo mbabwire akamaro k'amaraso ya Yesu Kristo turonka mu isangira ryera. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amaraso ya Yesu Kristo yatumye Abisirayeli bongerwa imbaraga zo kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kujabuka no kuva mu gihugu c'Egiputa, bajabuka ikiyaga gitukura, baraharengana. Kandi Farawo yari yararahiye, Farawo yari yarahakanye amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso hano ndiko ndavuga amaraso y'umwagazi w'intama umwe Abisirayeli bari bahejeje kubaga muri rya joro, yatumye, Imana ishimwe cyane, yatumye haza umuranduzi yica abana b'imfura, maze umwana wa Farawo nawe arapfa, n'abana b'imfura bose b'abantu n'ab'ibitungwa. Hanyuma rero amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwagazi w'intama, yatumye umutima wa Farawo ugondozwa. Haleluya, amaraso y'umwagazi w'intama yatumye Farawo agondozwa. Ndagira ngo mbibutse babwira akamaro k'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ndababwira igituma ubu dufise amaraso akomeye afise agaciro gusumbya akawa mwagazi Abisirayeli barira mu Egiputa. Amaraso dusangira uyu munsi n'amaraso afise ububasha. Ari amaraso y'Abisirayeli yatumye Farawo abarekura, yatumye hapfa abana b'imfura, yatumye ubushobozi bw'umwijima butsindwa. Amaraso ya Yesu, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yari yaratumye mu ijuru Satani akorogwa. Haleluya, none natwe rero uyu munsi ndagira ngo ndabereke akamaro k'amaraso dufise uyu munsi. Amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana afise ububasha bwo gukuraho inkomezi zose za Satani mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hano muri iki cigisho turaza kuhasobanurirwa ingene Satani yakorowe akava mu ijuru, hanyuma akaza ku isi. Hano ku isi Yesu akaza akamusangaho, akaza akadupfira kugira ngo amaraso ya Yesu tuyakire, hanyuma tuze dutsinde tuneshe, maze Satani azove hano atabwa muri Gehenomu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amaraso ya Yesu Kristo yatumye, Imana ishimwe cyane, amaraso ya Yesu Kristo yatumye urupfu rutsindwa, maze Yesu arazuka atsinda urupfu, arazamuka, hanyuma uno munsi akaba byagiye mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ikindi turi burabire hamwe, turaza kurabira hamwe abatemerewe gusangira. Haleluya, abatemerewe gusangira. Ndagira ngo imbere yuko tuja muri ibyo byose tubanze dusome amajambo y'Imana. Turahera ku ukuntu mwijuru basangiye amaraso y'umwagazi w'intama ndetse w'Imana. Hanyuma rero Satani amaze kubona ibyo aherako arakorogwa. Turasoma duhere mu byahishuriwe Yohana kugira ngo twinjire muri iryo jambo. Turasoma duhere mu byahishuriwe Yohana, turabe ngene amaraso yabanje gukora igikorwa gikomeye mu ijuru. Byahishuriwe Yohana igihimba
ni ca 12 maze reka dusome duhereye ku murongo w'9. Haleluya. Ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza ababa kw'isi bose, gikororerwa kw'isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ububasha bw'Imana yaco n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi. Yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Imana ishimwe cane. Haleluya. Hano turiko turabona amateka y'amaraso avugwa mu gihe mwijuru hariko haraba intambara yo gukorora Satani. Haleluya. Amaraso aravuzwemo. Murongo wa 11 ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Hano batubwiye amaraso y'umwagazi w'intama. Imana ishimwe cyane. Amaraso y'umwagazi w'intama. Haleluya. Mwibuke yuko uwo mwagazi yari yaratanzwe kw'ikimazi ca gihe Adamu na Eva bamaze gucumura. Turabona yuko Imana yaciye baronkera insato zo kugira ngo bambare. Haleluya. Izo nsato zagiye kuboneka ari uko havuye amaraso. Urusato rwabonetse ari uko havuye amaraso. Aya maraso yatanguye kuvugwa imbere na mbere hatanguye gukora igikorwa c'amaraso. Haleluya. Mwene data, ntukengera amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ndagira ngo nze kubasobanurira ingene aya maraso yavugwa kera, yuko twebwe abo mw'isezerano risha tuvuga amaraso nyayo. Kera havugwa amaraso y'igikoko, amaraso y'intama n'impene, amaraso y'ibitungwa, amaraso y'ibiva amaraso mugabo by'ibikoko. Ariko twebwe uno munsi dufise amahoro, dufise intsinzi, dufise amahirwe, kuko tuvuga amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero bene data turabe amajambo aboneka mu Kuvayo igihimba ni ca 12, maze reka dusome ayo majambo neza. Haleluya. Dusoma ayo majambo neza, turabire hamwe ingene Abisirayeli, Imana ishimwe cyane, turabe ingene Abisirayeli babwiwe kubaga amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Babwiwe kubaga amaraso y'intama. Turasoma mu Kuvayo igihimba c'12 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Haleluya. Hano tugiye kuraba ni bande basangiye iby'iyi Pasika. Abayuda canke Abisirayeli aribo batanguye kuduha akarorero k'ingene barya ibya Pasika. Ari nabyo tugiye kuraba. Tuza kubona ingene umwami Yesu yahengere kuri iyo tariki, kuri uwo munsi, hanyuma nawe agasangira n'abigishwa biwe ibya Pasika imbere yuko adupfira ku musaraba. Tugiye kuraba rero intango kw'isi ku mugaragaro ingene batanguye kurya ibya Pasika. Ni bande bariye ibya Pasika, ni bande batariye ibya Pasika. Dusome Kuvayo igihimba c'12 umurongo, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa, ati uku kwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka.
nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Haleluya! Mugende mukurikirana izi nyandiko. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Haleluya! Umva, ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Haleluya! Umwagazi umwe mu nzu. Nukuvuga ngo serugo afatanije n'anarugo, bafatanije n'abana baba bato canke bakuru, bose bahawe kubaga umwagazi w'intama umwe muri iryo joro. Aha turagira ngo tubasobanurire yuko abantu baba mw'iyo nzu bose uwo mwagazi barawuriyeko. Iyo niyo Pasika yatanguje, Uhoraho yatanguje mu Bisirayeli. Hano bategetswe kubaga umwagazi w'intama umwe mu nzu, umugabo n'umugore n'abana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umurongo wa 4, kandi iyo nzu niyaba irimwo inkehwa batomara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri, uko igisa c'umuntu wese kiri, abariko muzoharura igitigiri c'abakwiye kuwusangira. Haleluya! Buri mu nzu yose, buri nzu uko abantu baba mw'iyo nzu uko bangana, niko bategerezwa gusangira bakaringaniza. Nta numwe agomba guhabwa akato. Aha ndabwira abantu bagomba gukora ico gikorwa mu nzu, bagomba kubikora uko bose bari, nimba bose bakira bemera bashima kandi ari abakristo, bose bagomba guhezagira uwo mubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo, hanyuma bagaheza bakabisangira. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mwene datano usobanukirwe yuko Abisirayeli bose babisangira, abato n'abakuze uko bose bari muri iyo nzu. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ndagira ngo rero duce turaba icipfuzo cari mu muremyi w'ijuru n'isi. Haleluya! Icipfuzo umuremyi w'ijuru n'isi, jambo w'Imana Yesu Kristo yarafise muri we, mu mutima wiwe, yipfuza gusangira n'abigishwa biwe ibya Pasika. Ndagira ngo dusome mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 22, maze dusome duhereye ku murongo w'8. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 22 umurongo w'8. Atuma Petero na Yohana arababarira ati, nimugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye. Imana ishimwe cyane. Tubande tugejeje ngaha kuri uyu murongo w'8, turasobanuriwe yuko Yesu agomba gutegurirwa ibya Pasika kugira ngo abisangire n'abigishwa biwe. Pasika avuze ni iyihe? Ni ya Pasika ya mbere, imwe y'Abamwegiputa hagapfa abana b'imfura, Abisirayeli bose baherako barasohoka bava mu Egiputa. Nuko rero hano Yesu agira ngo ategurirwe Pasika kugira ngo asangire n'abigishwa biwe. Umurongo wa 14 rero tugiye kuraba nyezina ingene Yesu yasangiye n'abigishwa biwe. Umurongo wa 14, igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arababwira ati, kwipfuza nipfuje cyane gusangira namwe iby'iyi Pasika ntarababazwa. Haleluya! Haleluya! Reka twongere kandi tuti haleluya. Umuremyi w'ijuru n'isi yaripfuje gusangira n'abigishwa biwe kugira ngo asangire nabo, atanguze ingaburo yera. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 16 turavuze ngo, ndababwire sinzokongera kuyiryako kugezaho izoshikira mu bwami bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya! Iyi Pasika yatanguriye mu Egiputa ku mugaragaro, abayuda barayisangira.
yongera kuba hano tuyibonye umwami Yesu umwana w'Imana nzima. Imana yiyambitse umubiri yaraje ku isi isangira n'abantu iby'iyi Pasika ku mugaragaro. Hanyuma yongeye kuvuga yuko atazokongera kurya, reka dusome amajambo ngo sinzokongera kuyiryako kugeza aho izoshikira mu bwami bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Biradusobanurira yuko hariho iyindi Pasika, hariho iyindi Pasika izoba, tugasangirira hamwe ibya Pasika mu bwami bw'Imana. Rero hano tugiye kuraba hano hepfo ingene Yesu Kristo yahezagiye umutsima agahezagira umukate kugira ngo tuze duhore tubikora tumwibuka. Haleluya. Umurongo wa 17, yabira igikombe agishimira Imana, arababarira ati mwabire iki mugisangire, kuko mbabwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzozira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Ngigisezerano ririko rirashingwa, Imana irimwe irasezerana n'abantu isezerano risha. Turakomeje. Umurongo wa 19, yabira umutsima awishimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje. Amen. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yabiriye n'umubiri ari wo mukate, arababwira ati uyu n'umubiri wanje batangiwe, murahora mukore mutya. Mwene data murahore mukora mutya. Ndararika abakristo guhora mubikora, guhora tubikora. Mwene data, wewe uri serugo, wewe uri umuryango, ari wowe uhagarariye iki gikorwa mu nzu, urakwiriye guhora wikabaganya ukabikora hato na hato kubw'umutima w'urukundo n'ishaka ufitiye Mesiya, ufitiye umwana w'Imana. Ukikabaganya nka kujya utegura indya za saa sita n'iza nimugoroba, ukiyumvira ati yo, ati ndwiraheze, ati yo, ati mbega yemwe iminsi ngaho yaciye ntariye umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, ntanyoye amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega mwene data urukundo ufise Imana, ufitiye Imana. Mbega mwene data ukuntu wipfuza umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Nuruhe rukundo gwishaka n'intuntu no kwipfuza, wipfuza umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Kujya utegura ibifungo gushonje, niko ugomba gutegura n'umubiri wa Kristo ukumva ushonje, unyoterewe, ukumva unyoterewe kunywa ikinyobwa nyakuri no kurya umubiri nyakuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hano Yesu Kristo amaze kubivuga cyo aravuga ngo n'igikombe, arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ry'amaraso yanje abaviriye. Amaraso y'isezerano Yesu Kristo yatuviriye ku musaraba. Haleluya. Yesu aravuga ati murahora mukore mutya bene data kugira ngo munyibuke. Ndakangurira abera bose, amashengero yose, groupe b'amaso, bene data, mwaba muri mu nzu, mwaba muri mu rusengero, ahariho hose mubikore, mubitegure, muhore murya umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo hato na hato. Birashoboka urusengero bagateba. Umva, tega amatwi bene data. Birashoboka mu rusengero bagateba, ariko wewe nyene urugo, wewe muryango mu rugo, nka kujya utegura ibifungurwa, nka kujya uteka umuceri, nka kujya uteka ucumba ubugari, nka kujya utegura umutsima, urakwiye kubikora kubw'ukwipfuza nk'uko Yesu yipfuje gusangira natwe. Nawe urakwiye kwipfuza kandi ukabishira mu ngiro, ugira ishaka n'inyota by'umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma rero ndagira ngo dukomeze, turagiye kuraba rero umwami Yesu Kristo yasangiye ibya Pasika atarapfa, yongera kandi amaze kuzuka amanyagura umukate kugira ngo aje abereka ko nubwo yabikoze akiri mu mubiri, n'igihe yarazutse yakomeje kubikora. Haleluya.
Imana irimo iratubwira kubikomeza no kubibandanya no kubishishikara. Nubwo wabikoze ejo, uno munsi bikore. Nubwo wabikoze uno munsi, ejo tegura ubikore. Igihe cyose uje wikabaganya, utegura umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagira ngo rero tubanze turabe ingene Yesu amaze kuzuka yongeye kumanyagura umukate, hanyuma baca barabona yuko ari Yesu yazutse. Luka 24 umurongo wa 40, turahera kuri 29. Baramugobera bati, gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane. Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Haleluya! Yesu yari yinjiye kugira ngo asangire nabo. Aha Yesu yari yamaze kuzuka. Yesu yarasigaye afise umubiri w'impwemu. Ntibigeze bamumenya kuko yarasigaye afise umubiri w'impwemu. Hano baratubwiye ngo yicaye ngo asangire nabo. Yabira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Haleluya! Yesu yabiriye umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, hanyuma arawubaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu Kristo yabikoze nk'uko yabikoze muri cya gihe atarapfa, yongeye kubikora amaze kuzuka. Hanyuma rero murongo wa 31 uratugira ngo uruhuni rubava ku maso, baramumenya maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu yaciye akamangana kuko yari yamaze kuzuka, yari asigaye afise umubiri w'impwemu. Hari abantu benshi bibaza ngo iki gikorwa cyo gusangira ngo ni umugenzo, ngo byakorwa n'abayahudi, ngo byakorwa n'intumwa gusa, ngo intumwa nizo zabikora. Ariko Yesu yaraje gushiramo imbaraga kugira ngo abikore n'igihe yari amaze kuzuka. Haleluya! Reka twongere kandi dusome aya majambo ahanyene ahanyene turasoma kuri uyu murongo. Turongera kandi dusome hano nyene mu butumwa bwiza bwa Luka umurongo wa 39. Imana ishimwe cyane. Haratubwiye ngo umurongo wa 39 haratubwiye ngo nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuze ivyo abereka ibiganza byiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kubyemera. Bariko baratangara, arababaza ati, hari utwo kurya mufise hano? Haleluya! Yesu Kristo yongeye kugaragaza icipfuzo cyo gusaba utwo kurya. Imana ishimwe cyane. Ndabwiye umukristo wese yuko Yesu arimo arakubaza yuko hari utwo kurya ufise, two ku mugoroba, two kugira supe, harya ku mugoroba canke two kugira saa sita, harya gufungura. Haleluya! Ndabwira bene data kuko ubu turi mu masengesho azomara ukwezi kose. Uyu munsi tukaba tugeze ku itariki 17, twatanguye ku itariki 14 z'uku kwezi kw'icenda, tukazobandanya kugeza itariki 13 z'ukwezi kw'icumi. Ndagira ngo mbibutse yuko muri ya masaha yo kugira supe, amasaha y'umugoroba, mugomba kwibaza iri jambo. Yesu Kristo ariko arakubaza, hari utwo kurya ufise ngaho? Haleluya! Hari utwo kurya mwene data ufise ngaho? Yesu arakubajije. Yesu arakubajije. Aha Yesu yari yamaze kuzuka. Aha Yesu yari asigaye afise umubiri w'impwemu. Uno munsi Yesu Kristo afise umubiri w'impwemu, ari mu ijuru, yarazutse, avyagiye uburyo bw'Imana. Arimo arakubaza, hari utwo kurya ufise ngaho? Haleluya! Hanyuma rero umurongo wa 42 bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracabira, akirira imbere yabo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mwene data, uripfuza gusangira na Yesu? Uripfuza gusangira na Yesu? Ndagira ngo nkubwire yuko intumwa
Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, intumwa zaciye rero zitangura kubishira mu ngiro. Haleluya! Intumwa zaciye zitangura kubishira mu ngiro. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igihimba nica kabiri. Reka dusome duhere ku murongo wa 46. Imana ishimwe cyane. Haratubwira ngo Ibyakozwe n'Intumwa muhafate muhandike igihimba nica kabiri umurongo wa 46. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero. Mufatira ijambo rivuga ngo kandi iminsi yose. Nimwumve, ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo ari iminsi ibiri, ntabwo ari iminsi itatu, ni iminsi yose. Umurongo wa 46. Kandi iminsi yose bashishikarira kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima. Haleluya! Mwongere musurinyira ijambo rivuga ngo kandi wabo. Ndagira ngo nongere kubwira abakristo, ndababwire ntihajya mu mazi wanyu uko mufungura muje mwibuka no gufungura musangiye na Yesu Kristo. Murabonye ko Yesu afise intuntu yipfuza gusangira natwe. Haleluya! Kandi hariho biyumvira ngo nugusangira na Yesu mu buryo bw'umubiri, nugusangira na Yesu mu buryo bw'umubiri, nugusangira na Yesu mu buryo bwa mpwemu. Ntabwo ari mu buryo bwa mpwemu gusa, no mu mubiri gusangira na Yesu. Yesu aragomba ngo dusangire nawe mu buryo bw'umubiri. Haleluya! Ntabwo ari mu mpwemu gusa, no mu mubiri. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira karohe. Imana ishimwe cyane. Nico gituma bene data ndabararika ngo mwiyeze muri ano masengesho, n'amasengesho yo kwiyeza yuko utakira karohe. Haleluya! Iyeze mwene data, utegurirwe kugira ngo ukore igikorwa cy'umwami. Witegure gusangira, utegura iby'amazimano nkuko Petero na Yohana babwiye kuja gutegura iby'amazimano, bagategura aho uko basangira n'umwami Yesu Kristo. Hano turabonye yuko bakomeje kubikora. Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, bashishikaye kubikora, bashiye kumanyagura umutsima iwabo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndagira ngo twongere turabe mu Byakozwe n'Intumwa igihimba nica 20 umurongo w'indwi. Imana ishimwe cyane. Ibyakozwe n'Intumwa igihimba nica 20. Turasoma ku umurongo w'indwi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Umurongo w'indwi turasoma mu izina rya Yesu. Kuwa mbere w'iminsi indwi dukoranira kumanyagura imitsima. Haleluya! Dukoranira kumanyagura imitsima. Paulo ayaga nabo agira ngo buce agenda, atevya mu majambo ashitsa mu gicugu. Imana ishimwe cyane. Bahereye ku mugoroba bamanyagura umutsima. Paulo rero yaraje mu ikoraniro, ryari ikoraniro hari kuwa mbere w'iminsi indwi. Bari bateraniye ahantu, nabasobanuriye yuko mu giterane mugize amahirwe mugaterana muri benshi, nimutegure isangira ryera. Mugize amahirwe mugakorana muri umuryango, nimutegure isangira ryera. Hano hari ku munsi wa mbere w'iminsi indwi ku mugoroba. Haleluya! Maze rero bakoranira kumanyagura umutsima. Iri ni isangira ryera, iyi ni ingaburo yera. Bariko baramanyagura umutsima kugira ngo bibuke ibyo Yesu Kristo yasezeranye, yaradusezeraniye. Yaravuze ati murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke. Iri ni itegeko, iri ni ibwirizwa, gusangira n'Imana, gusangira na Yesu. Hano rero gusangira bisobanura iki? Biravuze ngo iyo usangiye na mwene so uba usangiye na data, usangiye na Yesu. Haleluya! Ikimenyetso kigaragaza yuko usangiye na Yesu ni uguhamagara mwene so mugasangira. Haleluya! Mubaye babiri muba muriko murasangira iby'umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Aho tubona iyo uri kurabikora uri umwe ntabwo biba bihagije, ntabwo biba bihagije, kuko gusangira n'ijambo rivuye mu guparataja,
mu kuba uri kumwe n'umugenzi no kuba uri kumwe n'uwundi arenze umwe mubaye babiri, umuntu umwe arenze umwe bakaba babiri, nibyo bita gusangira ku meza y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagira ngo rero turabe amajambo atubwira, Imana ishimwe cyane, amajambo atubwira ingene ari icy'ingenzi, ari important, très important gusangira umubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Yohana arabidusobanura neza ingene Yesu yabisobanuye mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 48. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca 6, turasoma duhereye ku murongo wa 48. Ni jewe mutsima w'ubugingo. Haleluya! Yesu Kristo niwe mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. Babandi bahora baza kubarira manu mu bugaragwa, bamwe bahora basangira iby'ibimazi by'intama n'iby'impene. Haleluya! Ngo bariya barapfuye, barapfa. Imana ishimwe cyane. Bariya bo mu isezerano rya kera bahora babipratika, bahora babikora mu buryo bw'ibigereranyo, bagafata umwagazi bakabaga bakawusangira, byari bigereranyo. Hano Yesu Kristo aratubwiye yuko ngo kiriya gihe bari abantu barapfa. Ariko umurongo wa 50, uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awuryako ntapfe. Haleluya! 51, ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Nihagira urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa bari mu isi ngo bagire ubugingo. Haleluya! Umubiri, haleluya, umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo wagutangiye kugukiza, ukuzigama umubiri n'umutima. Ni wabira umubiri apana mu majambo gusa. Umubiri wabira umukate, wabirisha umutima ushima. Haleluya! Amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yagutangiye kugira ngo agukize agushize ku bugingo budashira. Ni wabira iki gikombe mwene data, atari mu magambo gusa, ariko ubishire mu ngiro, utegure. Haleluya! Utegure ijuisi, umubisi, umutobe. Ndazi ko ata muntu adafise ukuntu yoronka umutobe. Wari wese ashobora kuronka umutobe, hanyuma umutobe uwuhezagire nk'uko Yesu yahezagiye umutobe w'umuzabibu. Imana ishimwe cyane. Wabira umukate. Ndazi ko ata muntu numwe ataba ahantu batafise umukate. Wabira umukate hanyuma uwuhezagire nk'uko Yesu Kristo yawuhezagiye, nk'uko intumwa zawuhezagira, hanyuma uheze uwusangire na bene data. Haleluya! Umwami Yesu Kristo arakomeza. Haleluya! Arakomeza. Umurongo wa 54, urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Haleluya! Hano turashiriwe ko karangura. Umuntu wese asangira ku mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo afise ubugingo budashira. Ikibazo rero wo kwibaza, iyo uri kurasangiza ukavyima umwana wavyaye, ukavyima umwana wavyaye, bisobanurwa ngo uramubujije yuko ahabwa ubugingo budashira. Ahubwo mwipfurize kuwakira, mwipfurize kuwakira uwo mubiri, mwipfurize kunywa kuri ico gikombe, nka kurya umusengera, nka kurya wamwibarutse, nka kurya umwoza ukamwuhagira ku mubiri no ku mutima, umusangize nk'uko umusangiza ibyo watetse, kuko umwipfuriza ijuru. Kuko ngo utariye umubiri wa Yesu Kristo ntashobora kuzoronka umubiri wo mu ijuru. Utanyoye amaraso ya Yesu Kristo ntazonjira kuzoronka ubugingo bwo mu ijuru, ntashobora kuzoronka ubugingo budashira. Kuko iyo turiko turabipratika tubishira mu ngiro, tuba turiko turiyambika umubiri wa Yesu,
tuba turiko turiyambika ubugingo bwa Yesu Kristo kugira ngo tugaragare imbere z'Imana turi abana b'Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuze ngo urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Haleluya. Umurongo wa 55, kuko umubiri wanje ari cyo kurya cy'ukuri n'amaraso yanje ari cyo kunywa cy'ukuri. Haleluya, haleluya. Mwene data, tumaze imyaka dutegura umuceri n'ibiharage n'amateka n'ibijumbu ndetse n'inyama tugafungura, kandi ibyo nibyo biduha ingufu zo kubaho. Ariko hano turabwiwe ijambo yuko umubiri wa Kristo ari cyo kurya cy'ukuri, yuko amaraso ya Yesu Kristo ari cyo kunywa cy'ukuri. Haleluya. Aha niho hageze rya jambo rivuga ngo nimuze munywe mutiriwe muratanga ibiguzi, munywe ijuisi, munywe amaraso ya Yesu Kristo. Nukuvuga ngo amaraso iji yahinduwe amaraso, muca muyanywa mu izina rya Yesu Kristo, mukamunyoye amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Umubiri wa Yesu Kristo mwabira umukate mukawuhezagira, hanyuma mugaca mwizera yuko muriko murafungura umubiri wa Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe cyo kurya cy'ukuri, Yesu Kristo niwe cyo kunywa cy'ukuri. Nimureke kugura ibidahaza, nimureke kunywa ibidahaza, nimureke kurya ibiyoka, nimureke kurya ibihera by'akanya gato. Tumaze ibihe n'imyaka dufungura ibita garanti, ejo biba byamaze kugusanganguka, hanyuma ugaca usanga ukeneye kurya kandi. Rero n'aya maraso ya Yesu Kristo tuyanywe twizeye yuko tuba turiko turiyambika ubugingo budashira. Kandi Yesu yaravuze ati murahora mubikora, murahora mubikora buri munsi, genda wiyubura uva mu bwiza uja mu bundi. Haleluya, haleluya. Murahora mubikora bene data. Kuhora ubikora harimwo urukundo. Mana iragomba ko tuyigaragariza urukundo, urukundo tuyikunda, nuguhora twifuza gusangira. Haleluya. Tugahora twifuza gusangira n'Imana, tugahora twifuza gusangira kwera. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero muri ugusozera twongere kurabira hamwe ni bande bemerewe gusangira, ni bande batemerewe gusangira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Abatemerewe gusangira, ndagira ngo umuntu wese asobanukirwe yuko ari umuntu wese atarihana, umuntu wese atarihana Yesu Kristo kugira ngo yakire umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uwo aba ataremererwa mu isangira ryera. Kubera iri sangira ryera ni ameza y'umwami wacu. Ameza y'umwami wacu arahumanutse, arera, arejejwe, arahumanuwe. Haleluya. Ngo ivyera by'Imana ntimukabiterere imbwa, canke ngo mubiterere ngo mufate imaragarita muziterere ingurube, zohava zihindukira namwe zikabahonyanga n'inzara zazo. Ndagira ngo mumenye ko ameza y'umwami wacu ari ameza yera. Haleluya. Umuntu wese atarihana ntabwo yemerewe kuja ku meza y'umwami wacu. Hanyuma uwundi muntu atemerewe, umuntu yahora yakirirwa hanyuma akagwa. Hano umuntu yaguye araboregwa, arasambana, umuntu yaguye araharika, umuntu yaguye atora abagore babiri, umuntu yaguye arahukana. Ndagira ngo nibutse abantu bagisangiza abantu bahukanye. Uno munsi turabona amadini asangiza abantu bahukanye, ari nako usanga babagiza abaririmbyi bakabagira abadiyakoni. Ivyo byose ni ubuyobe. Umuntu yaguye, umuntu arinze yahukana aba yaguye. Umuntu yarinze yahukana akaja ku wundi mugabo canke agatora uwundi mugore, waba yaguye. Kugira ngo yihane ahebuja yagiye akagasubira muhira, akabigisubira muhira, canke akaba seribateri, canke akisubizanya n'umucanje wiwe nimba bigishoboka. Umuntu yaguye arasambana, arahukana, atora abagore benshi. Umuntu yaguye bene data,
uwahukanye ntiyemerewe kuja ku meza y'umwami wacu, uwahukanye ntiyemerewe. Hanyuma rero uwaharitse canke uwaharitswe, abantu baharitse mwese ndagira ngo mbabwire yuko ku meza y'umwami wacu ntimuriko. Mufise abagore babiri nimuhagarike, mufise abagore babiri ntimwemerewe kuja ku meza y'umwami wacu. Nta muntu afise mpwemu yera yokora ivyo ngo abe agifise mpwemu yera muri we. Umuntu acisha ku mucanje w'agatora uwundi mugore ntiyemerewe kuja ku meza y'umwami wacu Yesu Kristo. Co kimwe n'aba batinganyi bakora ibizira, abatinganyi ntibemerewe kuja ku meza y'umwami wacu. Ibi byose barimo barakora n'iby'ubuhemu n'ubuzimire, ntabwo bemerewe kuruha bavyegera. Nibizira ibyo ni bya bizira by'ubuyobe bw'ubugesera. Twabidondaguye: umusambanyi hamwe n'imborerwa, cyo kimwe n'umubesha akunda kubesha kandi akabikora, ugasanga umuntu yamabesha gumabesha ahera mu gitondo abesha. Banza wihane icaha cose imbere yo kuja ku meza y'umwami wacu. Banza wiyeze, banza wiyuhagire mwene data. Haleluya, Imana yabwe icubahiro cyane. Basamwe n'ivyo mu nzu urashobora kuba ufise abana. Yesu Kristo yaravuze ngo nimureke abana bato baza hondi ntimubabuze. Kubera iki mubabuze kwegera aho Yesu ari, aho Yesu avyagiye, aho Yesu avyagiye ariko arasangira, aho Yesu yasangiza abantu 5,000. Mwaciye muja nago mubonye baharuye abagabo gusa, ariko n'abagore niho bari, n'abana niho bari. Bose umuntu wese ashonje arafungura. Yesu asangiza 4,000 canke asangiza 5,000 n'abana barimwo, nubwo mutababona, nubwo batabaharuye, ariko igiharuro caharura abagabo gusa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Hari abantu baca bibaza ngo abagore barakuwemwo, ntibakuwemwo. Hari abantu baca bibaza ngo abana barakuwemwo, ntibakuwemwo. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo nimureke abana bato baza hondi ntimubabuze, ngo kubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Imana ishimwe cyane. Ubwami bw'Imana n'ubw'abana bato. None nimba abana bazoja mu bwami bw'Imana, mbega mu bwami bw'Imana ntibazosangira n'Imana? Ndakubaza, majambo y'Imana aboneka muri Matayo, aho tubona yuko ubwami bw'Imana ari ubw'abana bato. Mbega nibashika mu ijuru, mu bwami bw'Imana ntibazojayo? Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo abana bato nimubareke baza hondi. Matayo 18 umurongo n'uwa mbere. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu, baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara akana agahagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri, nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Yazanye umwana muto, ntabwo yabivuze mu bigereranyo. Yazanye umwana muto aramuzana, amufatira imbere yabo bose. Nimuce bugufi, ubwami bw'Imana n'ubw'abana bato. Haleluya, Imana yabwe icubahiro cyane. Ngo abana bato, abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data. Abana bato, abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data. Rero nico gituma mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo usangira abana bato nabera imbere z'Imana. Imana yabwe icubahiro cyane. Abo mubana mu rugo bose mugomba kwakira mugasangira iryo sangira ryera. Kuko nimba ucaguye, nimba urobanuye, uri kurabarobanura ubacagura kugira ngo no mu ijuru ntibaje bagukurikire, ntibaze bagusangeye. None ko mu ijuru tubonye ko abana azoba ariyo bari, none ntimuzosangira? Mbega Yesu niyakira abana mu bwami bwo mu ijuru, abana azobashira hariya kure yaho abasangira baja ku meza bari? Kuko turafise isezerano yuko iyi Pasika Yesu yasangiye n'abigishwa biwe tuzokongera kuyisangira mu bwami bw'Imana. None bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo rero buri muntu
asobanukirwe. Kubw'ibyo rero murahawe kaze bene data, mwaba muri mu mazi wanyu, nimutegure ingaburo y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Mubanje kwiyeza, mubanje kwitunganya. Turi mu masengesho yo kwiyeza, turi mu masengesho yo kwitunganya. Ibi ntabwo tubivuze ari ugushikuza gusa gutya. Turi mu masengesho yo kwiyeza, turi mu masengesho yo kwitunganya, turi mu masengesho. Ariko abantu benshi hariho bamwe bibaza batoya sindezwa, none aya masengesho yabereye mwiki? Nimba utarezwa aya masengesho yaziye mwiki? Nico gituma benshi amasengesho bayafashe minenegwe. Abo barayafashe minenegwe nabasuzuguye kwiyeza, nabasuzuguye kwitunganya, nabasuzuguye kwezwa. Haleluya! Ndagira ngo mbibutse yuko iki gikorwa atari cabungere gusa, atari c'abapastori gusa. Benshi baravuga ngo ibyo ngo si byacu, ngo ibyo si byacu, ngo ni byabariya bambara impuzu zera n'izirabura, bambara impuzu z'agahama zigera ku birenge, ngo ni zabariya bafise igihete gusa, ngo ni zabariya bitwa abapastori n'abarimu, ngo n'abadiakoni. Ndagira ngo nkubwire yuko iki gikorwa nico umuntu wese, nico umuntu wese. Cyo kimwe no igikorwa cyo kuja ku meza y'umwami wacu nico umuntu wese. Cyo kimwe n'igikorwa cyo kubatiza nico umuntu wese w'umukristo. Umuntu wese akirijwe aremerewe kubatiza. Umuntu wese umuntu akuze, umuntu akuze azicakora aremerewe gutegura ivy'ingaburo yera. Umuntu wese akuze akaba amaze kwizera, akaba amaze kwakira umwami Yesu, umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, aremerewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya! No kuvuga ngo ubakuriye muri urwo rugo aremerewe, ubakuriwe mu gakiza aremerewe, ukuriye abandi mu gakiza, ukuriye abandi mu myaka canke no mu gakiza, muri urwo rugo niwe aca ahezagira iyo ngaburo yera. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Cyo kimwe no mu mubatizo, kubatiza umuntu wese amaze kubatizwa hanyuma akaba ari umuntu akuze aremerewe kubatiza abandi, aremerewe kubatiza. Kandi iki gikorwa cyo kubatiza umuntu abatizwa agomba kuba ari umuntu yakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uwo munsi nyene aremerewe kubatizwa amaze kwihana. Haleluya! Ntabwo mugomba kumurindiriza amazi yejo, canke muzorinda kugenda mu mwaka uza canke mu ndwiza. Uwo mwanya hita umubatiza. Kandi kubatiza ntabwo ari byo kubatiza ku mutwe, ariko umutwara ahantu ukamwibiriza mu mazi, akinjira mu mazi, akabatizwa mu mazi menshi uwo munsi nyene. Kereka nimba atamazi mufise, nimba atamazi mufise niho mushobora kuvuga muti tuzofata urugendo tuje yari murayasangayo. Ariko kubatizwa n'uwo munsi nyene ku muntu yihanye, ku muntu yakijijwe. Kandi umubatiza umaze kubwira ubutumwa umuntu, ukabona arakwemereye, ukabona arahindutse, ukabona arakijijwe, ukabona uwo mwanya arihanye, aca abatizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ndabaha urugero. Yohana yakira abagomba kubatizwa uwo munsi nyene, ntiyabarindiriza mu ndwiza. Umwami Yesu abaza kubatizwa, abigishwa baca babatiza uwo munsi nyene, ntibabarindiriza mu ndwi kurikira. Intumwa igihe habatizwa abantu, hakongerwa ko abantu bashika 3,000 ku munsi umwe, ntabwo babarindirije mu ndwiza, bahise babatiza. Ntabwo babarindirije mu mezaza, bahise babatiza. Cyo kimwe na Paulo igihe yagera ahantu agasanga harabigishwa batari bwabatizwe mu mubatizo wa Yesu Kristo, bari babatijwe mu mubatizo usanzwe wa Yohana, yaciye ababatizo uwo munsi nyene, ntiri warabarindiriza. Imana ishimwe cyane. Na ya nkone y'umunyetiyopiya, hahandi Filipo akimara kumusobanurira iby'Imana akumva arabisobanukiwe, yahise abatizwa uwo munsi nyene, ako kanya nyene, iyo saha nyene. Haleluya! Na Petero ageze mu nzu kwa Korneliyo, bamaze guhabwa mpemu yera uwo munsi nyene, bahise babatizwa uwo munsi nyene. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mukureho uburimbi bwashizweho n'amadini. Imana yaduhaye mpemu yera. Mpemu yera niwe tugomba gukoreshwa, tugakoreshwa na mpemu yera,
mpwemu yera akaturongora. Ntabwo tugomba kurongorwa n'amadini. Abantu benshi baratsikamiwe n'amadini, abantu benshi barahenzwe n'amadini. Amadini yarayobeje abantu, amadini yarabujije abantu gukorera Imana. Mwarazibiye imigisha y'Imana, mwarayugaranye, mwarabujije n'abashaka kwinjira, kuko mwavuze ngo ibi nitwe tubikora gusa. Abo bantu nibo usanga aribo bajimira kuvuga ngo nibo bemerewe kuba abaherezi, ngo nibo bemerewe gutanga ibimazi, ngo nibo bemerewe kurobanura umugati, ngo nibo bemerewe kubatiza, ngo nibo bemerewe gusangiza. Abantu bagaca babiheba, n'umwaka ugahera uyundi ugataha. Iyo bariya bagiye mu ntege nke ntibasangize, abakristo baca bagumbaha, ntibaheza ngo basangire, ntibaheza ngo babatizwe. Abandi nabo barabatizwa, barashaka kubatizwa bagashirwa ku gice, bakarindirizwa ngo kubera ko ngo umwanya nturaboneka. Ndagira ngo mbabwire yuko uwizeye uwo munsi nyene ahita akorerwa ico gikorwa cyo kubatizwa. Imana ishimwe cyane. Kandi n'ingaburo yera, abana b'Imana aho bateranye barasangira ingaburo y'umwami wacu Yesu Kristo, bakanywa ku gikombe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo dusozere ku majambo Yesu Kristo ayavuze nanone amaze gushika mu bwami bwo mu ijuru. Yaravuze ijambo aravuga ati, ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, ngo umuntu niyugurura ndinjiriwe dusangire. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyahishuriwe Yohana igihimbanisha 3 umurongo n'uwa 20. Ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Haleluya. Yesu aragomba kwinjira musangire, Yesu aragomba kwinjira dusangire. Haleluya. Ndagira ngo dusozere dusenga, duhekaze umwami Yesu mu rugo rwacu. Nawe uhekaze umwami Yesu mu rugo rwawe, uhekaze umwami Yesu mu mutima wawe, uhekaze umwami Yesu mu bugingo bwawe, uhekaze umwami Yesu mu muryango wawe. Haleluya. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba, ndagushimiye yuko mwami Yesu abantu benshi basobanuriwe ubutumwa bwiza. Ndaguhaye kaze mu mutima wanje, ndaguhaye kaze mu bugingo bwanje, ndaguhaye kaze Yesu. Kaze dusangire, kaze dusangire mwami ku meza, kaze dusangire. Ndasengera n'ubwoko bwawe mwami, baguhe kaze. Umuntu wese arimo araguha kaze, musangire ku meza, musangire ku byera by'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Musangire. Data, ndasengera abumvirije ubutumwa bwiza bose, ndasengera umukristo wese yongere guha kaze musangire. Ndasengera abera bose kugira ngo bashingure uburimbi amadini yashinze, bashingure uburimbi abadayimoni bashinze, bashingure uburimbi babushingure, ubwo abadayimoni bashinze babushingure mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ari wowe wese yishikire mwami, yishikire mu kweza no mu gutunganywa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubikoze, nandi ndabigushimye nkenguruka, ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Mwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene Sombo nimpa Abeli. Nimero za telefone mutanguza igiharuro 1-819-5-8-8 ubusa 7 mugira amahoro y'Imana. Yesu abahezagire cyane. Amen.